Aburahamu yararindiriye igisagara gifise amatanguriro yateguwe kandi yubatswe n'Imana. Ukuvuga ngo iyo kijya gihugu tubona Imana sezeraniye Aburahamu, Imana ivuga kijya gihugu ntiyavuga Kanani gusa, mugabo mu buryo bw'ikigereranyo yababwira igihugu gifise amatanguriro atubatswe n'abantu. Mbega ico gihugu niki? Turabe mbega ico gihugu batubwira ngaha mu Baheburayo niki? Yohana 14:1 haravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana kandi nanje munyizere. Iyo ni Kristo Yesu ariko arabivuga. Aburahamu yizeye Imana bituma Imana imuharura ko nk'umugororotsi. Ico ni cambere. Kigira kabiri turabona natwe ngo twizere Imana, ariko cane cane twizere Yesu Kristo kugira ngo ibi bikurikira tuzoshobore kubironka. Ngo mu rugo kwa data hari amazu menshi kandi ngiye kubategurira aho kuba. Iyo bitaba biruko nari kubibabwira. Ninaheza gutegura kubaka aho hantu, ninaheza kubategurira aho kuba, nzogaruka kubatora kugira ngo mubane nanje aho nzoba ndi, kandi murazi inzira ejayo. Imana ibahezagire, Imana ibagiriye neza. Tuzobandanya duheraheza kino gihugu twumvise gifise amatanguriro ngo atubatswe n'abantu ngo mugabo yubatswe n'Imana. Turagisiguriwe ngaha muri Yohana igice ca 14. Murumva rero Imana ivyo yasezeraniye Aburahamu imusezeraniye igihugu cari ikigereranyo ca gihugu twese turindiriye kuzojamwo, aho Imana yaduteguriye kuzobana nayo ibihe bitazoshira.